Yezu na babandi 12 bashitse ku nkombe yo hakurya y'ikiyaga mu ntara y'Abagadara. Yezu ngo abakiva mu bwato hazukuruka mumva umuntu yiziziwe n'umutima uhumanye aja kumusanganira. Yibera mu ruhafu kandi ntawaragishobora kumuboha naho bokoresheje igitsibo c'icuma. Bari baragerageje kumuboha aboshwe n'iminyororo y'ivyuma bibi vy'ubusa, vyose yaracagagura akagira ubunywenywe, kandi ntawashobora kumutsinda. Ntabwo yahengeshanya ijoro n'umutaga, yama avugiriza induru mu mva no ku misozi yongera yitabaguza amabuye. Abonye Yezu akiri kure yiruka ajiyari akubita inkoro hasi imbere yiwe arasemerera ngo, "Unshaka kwikiga Yezu mwana w'Imana rudasumbwa? Ndakuzamvye kubw'Imana ntunyice nabi." Kuko Yezu yari yamubariye ati, "Wa mutima uhumanye, va muri uyo muntu." Araheza aramubaza ati, "Witwa nde?" Wa mutima nawe uti, "Izina ryanje ni Gitero kuko turi benshi." Uramusaba kandi ushimitse ngo ntawukure muri ico gihugu. Hakaba hano ku musozi hari ubusho bw'ingurube ziharisha. Nyamitima ihumanye isaba Yezu iti, "Turungike mu ngurube tuzinjiremwo." Arayirekura. Nyamitima ihumanye irasokoroka yiroha muri nyangurube nazo ziragundura zirashunguruka zisuka mu kiyaga zisoma nturi zashika ku 2,000. Abari baziragiye bafasha ko barahunga baja kuranga inkuru mu gisagara no mu mihana. Abantu rero baza kuraba ivyabaye ngo baze kurenguka aho Yezu ari. Babona umwe yasazwa n'amashitani, umwe Gitero yari yariziziye ubwiwe, ariho yicaye yikwije aganira neza, agashitsi gaca kabakura no mwino. Noneho abari bavyiboneye babiganira ukungene ivyo yasazwa na shetani n'ivy'ingurube vyagenze. Abo bantu baja mu vyo gutakambira Yezu ngo abavire mu gihugu. Wa muntu yahora asazwa na shetani ngo abone Yezu mu bwato aramusaba ngo amugendanire. We yamara ntiyakunda, amubwira ati, "Subira iwanyu mu nshuti zawe ubabwire ivyo Mukama yakugiriye vyose ku kigongo afise." Nuko aragenda aherako aranda muri Dekapoli ivyo Yezu yamukoreye vyose. Bose rero bagwa mu gahundwe. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Umwanditsi w'ibaruwa ku Bahebreyi arabandanya atwigisha muri mutima icarico ukwemera no kwizigira. Muri iki gihe ca yubile y'Ekleziya turiko turazirikana cyane ku kwizigira. Izo ngabirano zibiri zirahamagarana kandi burya ziranywanye zirafatanye. Nemera kuko nizigiye. Nemera kuko nizigiye uwo nemera. Nemera kuko nizera ko uwo nemera turi kumwe atansiga jenyene. Nizigira kandi kubera yuko mfise uwo nemera. Umuntu adafise ico yemera ntaco yizigira. Abaho nk'uko umenga arahitanisha vyose. Azitambuko zivugijwe abijyaho bihiye, ibintu vyose ni twendetu. Ntamenye ico ashaka, ntamenye ico adashaka. Ntamenye yava, ntamenye yarora, ntamenye ikimugenza. Abaho nk'umuntu awangawanga mw'isi, nk'agati kari mu ruzi. Kutagira intumbero. Umuntu atagira intumbero y'ubuzima biramugora ingene wenyene agira igihagararo, akagira ijambo, akagira ijunja mu bandi. Ni wa muntu utamenya uti mbe ahagaze ngaha canke ahagaze ngaha. Uyu munsi bihengekeye ngaha tugende, bihengekeye ngaha tugende. Nta butwara ashobora kugira
kuko ntazi icyo ahagarariye. Ibyo bintu birakomeye. Nicyo gituma turabe natwe mu buzima bwacu igihe tuvuga yuko ngo turemera, ngo turaba Kristo, twemera Yesu Kristo yapfuye akazuka, ivyo bigutuma wumva wiha umurongo uwuhe w'ubuzima, wumva ushaka gushika kuki, ushaka kubiki, ushaka gushika he, ushaka gushika he. Ndibuka turabaseminari turiko turashikira intambuko y'ubudiakoni, niho ucusanga turi nko mafungo umuntu akiyumvira ati byukuri ubu rero nyene ngirembe patiri, je nibuka Imana yarandungikiye umuntu ivyo bintu by'ubupatiri atavyumva, yahoze ari umukristo akomeye mbere umukorezi, arambaza ikibazo ati icyo gwanyita patiri ntarabana patiri, ngo mbe nyene oya bavuga ngo faratiri, mugabo maze kurongo ubudiakoni bace basike banyita ngo patiri, ngo mbe farati, ngo bunyene ngo urafunze ipepu ubandanye, barabitinya iby'ubupatiri, ngo urafunze ipepu nyene ubandanye, yego kandi ndumva yuko ntagisubira inyuma, mbona akazi kawe ngo bijya bintu byanyu ngo menga biraroze, ngo kabwiye ngo uzugumeyo n'uzoveyo, kuko abavuye bose ntitubona yuko menga basigara bameze neza. Ntarambwiye ijambo rikomeye, cyanangura kuzirikana gose, cyanangura kuraba ibintu bimwe bimwe ntarakura mu buzima, mbona umenga bishobora gucumbagiza ibanga. Munagira shikira ubudiakoni, ugiye mu budiakoni no kuvuga yuko wawemeye kuba patiri, ko hari indahiro zimwe wemera. Bamwe iyo baje bakumva ingene turahira bakagira ati bijya bintu wemeye, bijya bintu wiremetse uzobishobora. Murazi yuko n'igihe avyemera, murazi ko hari indahiro ibyo twemera mu ubuca turonka ibanga bimwe bagira, bakunda kugira ajya muri Grand Seminaire ahi Bujumbura, ubu arige bagira amaparoisse. Hamwe usanga umusore aheza kemera ko azogamburuka akagendera ubwere ntege guhagahereza ubuzima bwe bwose, akabuhereza Imana mu kukorera Imana muri Ecclesia y'inaka, diocese y'inaka. Arige kenshi iyo benshi bariko baratangara, ni nko barabona n'ubu hariho nk'agwaruka rumwe rushobora kwiyumvamwo ukwinagura, mutima karunagura mu gushaka kwago, akarunagura bakumva bashaka gushimangira nk'indagano y'ubwere ntegerwa, kuko abona yuko menga mu gwaruka ico kintu ntikigifashe neza. Ushaka kugendera nk'ubwere ntegerwa, inchastete ikwiye yuzuye mu Mana. Abandi bagaca barabati nyene wavyubahutse, tikaga petita mikawe uragahevye, uyasukwa muhevye, mugabo hari ahantu azati ngaha hari irindi jambo, bashobora kubagiza ati muri iri jambo mugabo hari ibintu tuzotegezwa guheba tukavamo. Kuko iyo nemeye ikintu kimwe no kuvuga yuko hariho ibindi nkuyemo, hajya kuvuga ngo ndemeye Imana, hari ibintu wacu utegeza gucukuramwo mu buzima bimwe bitaja muri iyo ntumbero. Bamwe murambona umenga baratangara cyane, none ko watangaye nibiki? Erega bijya nawe waravyemeye mwibatisimo, ukabona umenga ugwaruka rutemeye kwinagura nko muri mutima ngo gwemere kugendera ubwere ntegego, umenga batavyemeye, umenga ntaco barashaka kubirenga ko, kandi biri mwibatisimo ntabishasha bemeye mu, ahubwo gusa barabikabuye babiha izindi nguvu shasha muri bo. Nawe waravyemeye mwibatisimo, naho umenga urarekuriwe, umenga wumva umenga urarekuriwe kubibamwe kundi, umenga Imana ntaco yo kubaza kuko atavyuremera. Ahubwo kutavyemera wiyima inguvu z'Imana, ukiyima ntigukabura umuzirikanyi, nogira ni nkoresha imvugo y'uno munsi, kwa updatinga ivyo wemeye kiriya gihe uyu munsi ukumva uti kugira ngo shobore gukomera muri ibi bintu binyoganyo guku, ndakeneye kwa actualiza kwa updatinga ivyo nemeye bisubirane bironka inguvu, haronka inyigisho nshasha,
kugira ngo kwemera ntikuba ikintu c'agapfungu kitafashe, kitagira isura, kitagira izina, kidashobora kuguha igihagararo n'ijunja, kidashobora gutuma wibagira ati naka ni naka, turamuzi kuri iki, ugiye iwe bipanze uku, iwe iki inye kiratomoye nuku. Naho bishobora ugasanga umuntu arategerezwa kugira nogira nti kuba souple, kuba compréhensif, cyangwa kuba compréhensive, bisaba yuko ivyo byose biba kuko ufise ahantu uva, ahantu ufatiye ushingiye. Uyu mwanditsi rero uyu munsi akatwereka yuko kwemera si ikintu kiraho kitagira ifatiro, kigutumenga hamwe umeze nk'abandi bose canke ntumeze nk'abandi bose, ariko urafise uko umeze. Kuko hari ahantu wahisemwo gutumbereza ubuzima bwawe. Ariko na cyane cyane agombye kutwigisha uyu munsi ingene ukwemera kurimwo ubutwari, kubera batwumvise ba Gedeo, Barak, Samson, Yefte, Daudi, Samuel n'abandi bahanuzi, ingene ukwemera kw'abagize intwari. Mwumvise ingene avuga ati kubwo kwemera kwabo baratsindiye intara z'abami bakoresha ubutungane, bahangurirwa imihango, bazibira iminwa y'intambwe, bazimya ubukari bw'umuriro, bakagira ubugi bw'inkota, barakomantara bahora ari abantu bagoyagoya, barerekana ubutwari mu rugamba. Ubuzima bw'umukristo muri nosi, ubuzima bw'umuntu agomba kugororokera Imana, kuko burangukira mu mwijima w'isi, burangukira mu bindi bintu byinshi bigomba kwica ubuzima bw'Imana mu bantu. Wamusanga umengana urugamba bwa mbere agwana n'ivyo bintu bishobora kumwadukamwo. Hari urugamba rwo mu mitima yacu rukomeye cyane, mu bwenge bwacu no mu gushaka kwacu. Kandi mbere hajya uhisemo gukurikira umukama, hari intambara ubuvyuye. Ntuze baze nguzokurikira umukama wamumeze nk'uko umenga hoho ni nk'akana Yezu kamwe tubona hariya mu gasengero kabikira Mariya kari mu minwe ya Bikira Mariya, kajya karamaze gukura. Genda mu buzima sanga uri kuragwana intambara zikomeye, ntavyo mubona, ariko abashobora kwibona hari Imana ibibereka, gasanga ari intambara nyinshi tugwana n'imiyaga mibi idukikuja hanze. Mugabo kandi uko dushobora gutsindana cyane cyane bene izo ntambara tugwana n'imitima mibi idutera ikatwadukamo, ukumva nko gushaka kubikora kwadutsemo, kumva nk'ikintu cy'uruzigo kuri naka kirakwadutsemo, ukavuga uti tetwa shetani kwa jina Yesu, ugafata autorite kuri wo mutima wawe kubera ukwemera. Uti kubera ukwemera ndanse wa shetani bikuratuma naka no mufata uko ariko kose ndayanda byanse. Muhora mwifata ko autorite iyo byarutse muri mwebwe, umenga muroroherwa no gufata autorite ku bandi. Ndagufashe kububasha, banza ufata ubasha kubiri muri wewe. Ibyo ku bandi biroroshe. Banza ugerageze kuri wewe, kandi aho niho akomeye. Hajya na kintu kinaza Imana nk'igihiro nguruka mu mutima wacu kabona iti uriya muntu niwe. Il est vrai, il est sincère. Ibyo ashaka kwerekana mu bandi by'ukuri arabyemera, arabibamo. Ni naco gituma n'igihe uzogenda kugwana n'imitima mibi iri mu bandi hanze y'abandi, ikakumva nk'umuntu yamaze kuyigwanya muri wewe, irahunga. Mugabo wihenda ugende kuyigwanya kandi mu icumbitsi wawe kibanze kagutwenga ati nawe uraje, wewe twararanye muri boîte uje kunyirukana, twaraye turakumbagarana mu nzoga, aho urafise ingufu zo kunyirukana, mbere igakikwaho kikabanza ikaguha amakofe. Nukwitonda. Aba rero baragize bene ubwo butwari, ubwa mbere bubatuma muri bo bagira igihagararo n'ijunja, kuko muntu wese ngo bakoresha ubutungane, ngo baratsindiye intara z'abami. Aba ntiwoje kubakangisha
ngo barivanze ngo muri politike. Uyu munsi eklezia hari gikurikira inzira yabo igafata nk'ijambo ku bintu bya politike. Barivanze. Bivanze he? N'ubuzima bwabo. N'ubuzima bwabo, kuko ahari umwana w'Imana hose bashima ko hoba ubutungane, kuko nabo nyene bigaruka ubwo buzima bukabakorako. Kwivanga ahubwo no guterera, barumva ko basangiye ubucuti n'abandi bose. Sabantu mengo kwemera kwabugaraniye hariya mu vy'Imana, kwabugaraniye mu isakristiya muri chapelle, n'abantu bazi yuko basangiye ubuzima bwose n'abandi bose aho hanze, bagaterera inguvu nziza z'ubutungane buri muri bo, bagaterera inguvu z'ijambo. Ijambo rirafise inguvu, kandi nimutemera ngo tujike Radio Maria iguma ivuga iryo jambo, abantu nkaha yohagarara amasengero bakayugara. Twese twosenga ubuyabu, tugasenga inkoko, tugasenga imbwa, tugasenga ibindi bintu byinshi. Twategerezwa gusenga uri mu iteka n'inahazwa riturengeye kugira ngo atudugane, ugasanga twese twashungurutse. Ubutwari bwabo rero si ukwihambaza, oya, ni ubutungane, gukunda ubutungane. Iryo jambo riratugoye gose muri iki gihe, gukunda ikintu gitunganye. Naho ushobora gusanga nawe we utatunganye ukavuga uti najewe ndido mu rutoki, aha hantu sinabitunganije neza, nari nshobora kubitunganya neza. Ngubwo ubutwari butigaragaza mu kubwerekana ku bandi, bugahera muri wewe. Dusomukama kugira ngo abutugwizemwo, na cyane cyane atufashe kugira ngo mu gihe cyacu tugira abantu benshi b'ubutwari nk'ubwo, ubutwari bw'urukundo, ubutwari bw'ukwemera, ubutwari bw'ukwizigira, abantu badatinya no gupfa. Kuko kenshi dutinya gupfa, barukanga bati turakwica, ugacuhesha. Baragutwaye ibintu, ndapfuye, oya, fuma nemera gutanga ibintu, kuja mu bintu. Tugire Kristo. Muciye mukanya, kandi twese hageze ngaho turakanya, hageze gupfa. Sinzi muri mbyigeze gutwenga abantu ati ngo abantu barashaka kuja mu ijuru muga ntibemere gupfa. Naje muri ndiko ndavuga gutya nta ubizi. Mugabo umuntu akumva ati ndapfiriye ikintu gikomeye, ndapfiriye ikintu gikomeye, ijambo rikomeye, nazwa ry'Imana. So gupfira ibyo ari byo byose, ndapfiriye ikintu gikomeye, kuko numva ko hari ikintu gikomeye kindindire hari imbere, izuka ry'abapfuye. Kuko turavuga izuka ry'abapfuye, ntushobora kuzuka mu bapfuye utemera guca mu rupfu. Mugabo nzoca mu rupfu rumeze gute, gwitwa gute, rusa gute? Aho niho hari ikibazo. Dusomukama kugira ngo igihe yo dusaba intahe ikomeye nk'iyo, ntiduhusha akaryo kukuninahazwa, kubera gukunda cyane ubuzima bw'isi, kubera gukunda ikirori, kubera gukunda iraha, kubera gukunda kuwanga no gusamangwa na mwisi, kumva yuko isi uyakira nk'umugisha n'umuhezagiro w'Imana, ufise aho ugarukira. Kuko kwemera kwacu, kwizigira kwacu gutegerezwa gushika hariya mpaka mu ijuru. Hari abantu bagira bati oya tubige hano ku isi twigumira hano. Munuko kungene b'abarimvyi bagira bati bakibabaye bakagira tuzogaruka ryari kudutora mu kama turarembye dutaye. Bamaze gushika ahantu bimeze neza, birembye bimeze neza, amadola tiburaguma hiyo nturagera kuza, tube turarya ubuzima hano. Mugabo haragira igihe bigahera. Gusaba mukama kugira ngo ico kintu kigomba kutugumya gusa mu vyaha, kandi dushobora gutambuka tugatanga intahe ikomeye, tugatambutsa n'abandi, tugatambutsa igihe umuntu apfiriye ikintu gikomeye ntabapfuye. Tereza umwana Yezu agira cikana akavuga ati simfuye ahubwo ubureho ndinjiye mu buzima, ngende nze ndabahezagire ndungika imvura y'amaroza kuri mwebwe murabe. Yarumva nezi yaroye. Mukama tumusaba hatwumvishe
kugira ngo ntidukangwe n'izimfu zo ku mubiri, ahubwo dutinye urupfu rw'umutima n'umuzirikanyi. Amen.